inshuti bakunze buga bw'intara ya Gitega turamutse twongera tubaha ikaze. Amadosi 1222 yo mu ntara zitandukanye zo mu manuko no hagati mu gihugu niyo ategerezwa kumvirizwa no mu Gwisentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo muri izindwi zibiri, nayo amadosi 1900 niyo ategerezwa gushirwa mu ngiro. Ibyo byashinzwe na Dieudonné Mbonimpa, umuvugizi w'uwo mugwi kuri wa 27 Rusama mu gisagara ca Gitega mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Dieudonné Mbonimpa avugira uwo mugwi asaba abarundi bafise amatati atandukanye batanyuzwe n'ingingo zafashwe n'uwo mugwi kwitura sentare idasanzwe ijeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo kugira ngo batunganirizwe. Kurikira umuvugizi w'uwo mugwi. Ni mu ntumbero yo aho umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB mu gikorwa cawo cyo kugira ngo dukore ibishoboka vyose kugira ngo turabe ko amatati dusigaranye arenga gato ibihumbi 25 ko dushobora gushika aho ikiringo ca CNTB kizorangirira duteye ku ntambwe ishimishije. Aho naho akaba ari kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Muri iyo ntumbero rero umugwi w'igihugu uje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB uri kurakora ibikorwa bishimishije n'inguvu nyinshi mu gihugu cose kugira ngo amatati y'amatongo n'andi matungo atore inyishu. Aho rero tugaca dukorera cane mu ntara zo mu bumanuko n'intara zo hagati mu gihugu, inguvu cane zigashirwa mu ntara zo mu bumanuko zisanzwe arizo zifise amatati menshi, kuko muri izo ntara nk'intara ya Makamba na Rumonge zonyene mu bitigira birenga 25,000 ibihumbi birenga 17 biri muri izo ntara zibiri. Aha rero ku ndwi ya 16 ishira 21 na 23 ishira ugenekerezo ya 28 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 muri CNTB abagize umugwi bari mu ntara zitandukanye kugira ngo batature ayo matati. Inguvu zikaba zashizwe cane mu ntara za Makamba, Rumonge, Rutana, intara ya Gitega, intara ya Karusi n'intara zo mu manuko, kuko bigaragara ko harimwo amatati atari make kugira ngo ingingo zafashwe zishigwe mu ngiro eka n'abatwituye bumvirizwe ingingo zifatwe. Aho rero tukababwira ko bijanye nko mu ntara za Makamba, intara ya Makamba hategekanijwe amadosiye agera ku 480 bikumvirizwa n'amadosiye agera ku 190 ategezwa gushirwa mu ngiro. Mu Rumonge n'amadosiye 452 hamwe n'amadosiye 57 ategerezwa gushirwa mu ngiro. Mu ntara ya Bururi n'amadosiye 133 mu gihe mu ntara ya Gitega dufise amadosiye 35, mu ntara ya Karusi naho n'amadosiye 27, mu Rutana n'amadosiye 95 ategerezwa kumvirizwa kugira ngo abatwituye batunganirizwe. Hose hamwe rero muri izo ntara nkaba nababwira ko dufise amadosiye agera ku 1222 ategerezwa kumvirizwa muri izindwi zibiri tuzorangiza kuri uyu wa gatanu, mu gihe amadosiye nayo agera ku 190 ariyo ingingo zafashwe haba ku rwego rw'intara no mu gisata c'ingururizo kugira ngo ashigwe mu ngiro. Muri izo dosiye rero zo gushira mu ngiro harimwo ingingo izafashwe kubera ingingo za CNTB, hari zafashwe abantu biyumvikaniye, hariho ingingo zafashwe kuko twasanze imanza zidahuye n'intambara tukazirungikira amasentare canke tukazirungikira abo intwaro ku mutumba kugira ngo batunganirize, n'abandi baheza bakiyumvikanira bakagira bati turasokoye imburane twari twarashize muri CNTB. Kuri izo dosiye twavuze zitegekanijwe kumvirizwa zingana n'igihumbi n'amajana 222, hariyongera ko idosiye 164 zo mu gisata c'iyungururizo, kuko ubudashimye ingingo ifasha ku rwego rw'intara aca yungururiza. Abunguruje nabo bo muri izo ntara zitandukanye nabo nyene barumvirizwa, hakaba hategekanijwe kumvirizwa idosiye zigera ku 164.
uyu munsi rero tugerageje kubabwira uko vyifashe nuko mu mugwi SNTB tugahimbagwa n'ibikorwa turiko turakora muri izi ntara zo hagati mu gihugu no mu bumanuko, kuko nk'uko ibiharuro bivyerekana amadosiye yumvirizwa n'ashirwa mu ngiro arerekana neza ko igikorwa kiko kigenda neza, kandi ko abasanzwe baratwituye bafitaniye amatati bariko barasubizwa mu vyabo atawanja wangura. Aha rero tugasaba abo dusanzwe dutunganiriza kubandanya batora ubutumire tubucisha ku rwego rw'umutumba kugira ngo baze bumvirizwe, kuko bigaragara ko hariho abatabutora babigira nkana kugira ngo badindize ibikorwa vya SNTB. Tugatera kandi akamo nabo dusanzwe dutunganiriza baba ingingo zarasohotse ko boja kuzitora ku biro vy'intara zitandukanye, kugira ngo basanze ingingo yafashe ku rwego rw'intara batayishimye bayungururize mu gisata aciyungururizo, basanze iyo ngingo yafashe ku gisata cyungururizo batayishimye biture ya sentare idasanzwe yo gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo, kuko twarabonye ko hariho ababigira nkana kugira ngo bareke gutora ingingo badindize bongere baburagize ibikorwa vya SNTB, ivyo navyo bikaba bihanwa n'amategeko. Twebwe rero muri SNTB uko twababwira turanezerewe n'ibi bikorwa, kuko turavye umuvuduko turiko uno munsi turabona yuko ikiringo kizorangira tugeze ku ntambwe ishimishije. Aho naho nk'uko itegeko ribivuga duce dutanga raporo mu biro vya nyenicubahiro umukuru w'igihugu dusanzwe dutwagwa, kugira ngo barabe bafata ingingo y'ukongera ikiringo umugwi canke guhagarika ibikorwa mu gihe twoba twahejeje. Tuzotanga rero ico cegeranyo kandi bizoba neza cane, kuko turavye ahanini ingufu zashizwe muri izi ntara zo mu bumanuko no hagati mu gihugu hasanzwe hari amatati menshi. Tabona yuko idosiye zitari nke zizoba zaheze kugira ngo abatesheje ivyabo basubizwe mu vyabo hisunzwe amategeko, hisunzwe ineza ya bose, ukunywanisha kugira ngo babane mu mahoro n'umutekano. Murakoze.